kubakurikirana amakuru ndabyemeza neza ko mushobora kuba mwarabonye cyangwa mwarumvise ingaruka z'ivyavuye mu ntambara yari kwirahuza n'ubu ikabigihuza abanyepalestine hamwe n'abanyesirayeli. Nagataka gato ariko kandi burya kamaze imyaka myinshi ku mvo z'amadini mva Aburahamu umukurambere umwe ariko kumvikana byaranze. Bamwe bakita leta ya Isirayeli the Zionist, abasiyoniste nyine kwa leta y'abahezanguni, aho yagiye kubita umunyapalestine ramuhezi miji bisasu biremereye cyane ku bitaro, abana barapfa, aho benshi mwagiye mubona amavideo menshi yagiye acicikana hirya no hino, abana baririra abavyeyi babo, abavyeyi baririra abana, papa aririra umwana, umwana ndirira se kubera ashobora kuba yapfuye yahitanywe n'ibibombe biremereye vyava muri Isirayeli vyitura kuri Palestine mu bitaro batitaye iki na kiriya. Ivyo mwarabibonye. Kuri bamwe bakizera ko Palestine ari igihugu kitabaho, ku bandi nabo bakizera ko Isirayeli ari igihugu kitabaho ahubwo abo Palestine, bikavana gusa n'uruhande ubuhagaze muri izo gahunda. Ibintu nk'ibyo kandi bikaba byarongeye kuba mu minsi iheze mike gusa, igihe Iran yamijagira ibisasu muri Isirayeli, abanyagihugu barikanga nabo batangura kwiyamiriza leta ya Netanyahu. Baravuga bati mugeza aho dukeneye kandi ukomeza guhunga tuba munsi y'ibiraro, mugeza izo ntambara zanyu. Induru nk'iyo kandi bugishobora kuba yarakomwe mwaravyumvise, aho benshi bagiye bakoma induru muri Palestine biyamiriza ibitero vya Isirayeli, ariko umunyesirayeli nawe akavuga dutegerezwa guhonya no kurandura dushingurane n'imizi abahezanguni b'Abarabu. Ni intambara bahuje igihe kirekire, ariko kuva Isirayeli ishingwa, ubwo Isirayeli yashinzwe mu ntambara nyinshi cyane, aho yari ikikujwe n'umwansi. Igishingwa bwashinzwe mu ntambara, n'inyuma yaho kandi bw'intambara intambara yakomeje gufata undi murego, aho mu ntambara nyinshi yagiye igwana ibihugu vy'Abarabu bayihaguruke bigomba kwisubiza hasi igishingwa, ariko kubw'ubufasha bw'Abongereza n'Abanyamerika baje kuruha ibigwanisho baza kwigwana ko mpaka bigenda neza, baza gutsinda Umwarabu, igihugu kirashingwa. Aho mu ntambara bagwanye burya tuzozivuga ko nazo mu minsi iri imbere gato kuri ishene yanyu, ariko banza mukore subscribe kuri Malengo Media kugira ngo ntuzocikwe n'ikintu na kimwe cy'utu kiganiro canke ya makuru mukunda gukurikirana zibera ngaha mu gihugu iwacu, vyose muze mukurikirane mu mwidagaduro nyene ataco mwinona. Biba vyiza uravye aho umunsi ukabanza ugafyonda kuri yonzogera kugira ngo ntuzocikwe n'amakuru namwe yizewe, kugira ngo bigende neza. Dusubiye mu nkuru zabaye muri kahise ka kera na kubu, murazi neza ko mu bihugu vyahagurutse na Egiputa yaririmo kugira ngo batume Isirayeli idashingwa, ariko muri ico gihe yarigwanye ku bufasha bw'intwaro z'ibisigazwa by'intambara y'isi ya kabiri. Isirayeli yigwana ko ku buryo isi yose yikanze iribaza ngo Egiputa ko yari igezweho ifise ibigwanisho bigezweho, ni gute baje gutsindwa n'ingabo zisanzwe ariho zigishingwa za Isirayeli. Baragenda barakubita mpaka bahakwa no kwinjira mu kirere no mu gisagara gikuru ca Egiputa. Nyamerika aragira ati mugeza aho mugaruke birangiriye. Ariko isi yose ikibaza ubu bumwe buri hagati ya Isirayeli hamwe na Amerika, ikibazo cyakomeje kuvangira imitwe y'abantu kivuga kiti none se muri aba babiri ninde ategeka uwundi, who controls whom, hagati ya Isirayeli hamwe na Amerika. Amerika turayizi ni igihugu kinini kigizwe n'amareta menshi, mugabo nticyahoze kimeze uko. Mu ntambara za kera mu kwigobotora ubukoloni bw'Abongereza, koloni 13 zaragiye ziriyunga ziragwana, bagira umukuru w'igihugu wa mbere bita George Washington. Za koloni 13 zimaze gutsinda Umwongereza, abandi batangura kuza biyunga buhoro buhoro, politike zirakomera mpaka uyu munsi n'igihugu ku isi kivuga ibindi bikikanga. Kandi ubuhangange bwa Amerika bwatanguye kumenyekana hanini nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, aho Amerika itigeze yivanga muri izo ntambara. Yarabanjira reka impande ziragwana mpaka ziraruha. Zikimara kuruha biba ngombwa ko umunyamerika vyivangamo, azana amaraso mashasha atsinda Ubudagi, ku buryo insinzi ku ruhande runini bavuze ngo umunyamerika niwe wafashije gose kugira ngo intambara irangire. Tutibagiye ari ku Murusiya n'Umwongereza. Guhera muri ico gihe uwitwa Umuyahudi yari mu bibazo vyinshi hirya no hino, yagirizwa kariya bariko baraturirwa. Nino vuga Umuyahudi ni kuvuga Abayuda nyine,
bakunda kuvuga abayahudi kubera babikura ku muyuda. Nibavuga yuda ntiwumve yuda Iskariyoti. Iskariyoti yari umugabo yitwa yuda nyine magaye baturuka mu gace bita Kariyoti. Yuda Iskariyoti bivuze ngo ni yuda umugabo wo mu gace kitwa Kariyoti, Iskariyoti. Kuko n'ubundi ishi bisobanura umugabo cyangwa umuntu, isha ni umugore mu giheburayo. Icyo gihe umuyahudi yarafise ikibazo, ameze nabi hirya no hino, agowe, isi iriko iramujuragiza. Mu Budage bwaho hambere bariko barabica bashira muri za concentration camps, babaturira, bagowe pe. Ariko guhera muri ivyo bihe nyene isi yose ntigeze ibatererana. Hari urundi ruhande tuzoyaga ko mu minsi iri imbere rwabafashe. Ibyo kandi bigashingira imizi miremire muri za Bibiliya, aho ngo abayahudi ngo igihe cyose bankakwemera Imana ibyo ibasaba ngo bagenda, Imana babwira ati mwe nzokwemeza neza ko muzokwangara ku isi muburaho muba. Byose byari ingaruka byo mu bitabo nyine by'iyobokamana. Ariko ikibazo cyakomeje kubazwa mpaka uyu munsi rero ni kuki Isirayeli buri munsi na Amerika vyama biri ku ruhande rumwe. Icambere umenya mu ntambara zimaze iminsi zimaze amezi ziba, igihe cyose umunyapalestine yakubitwa akamererwa nabi, umunyamerika ntacyo yavugaho bwarashigikira. Ariko igihe Iran iheruka gukubitira Isirayeli, umunyamerika yarahagurutse. Wa mu president yose yari izi ngo aje kuzana amahoro, yaremeye kuri bisasu, indege ziragenda zikubita ngo ahantu bo bizera ko ariho hantu hari ububiko n'icuriro ry'ibitwaro y'imbaraga kirimbuzi nyine, baragiye barahakubita mugabo uko bigaragara ntacyo bigeze bahindura gikomeye. Kugeza uyu munsi Iran vyemeza ko gikomeza kandi gukora, ntaco yihagaritse gukora akazi kayo. Dusubiye inyuma gato, burya ibi bombe vyakubitwa muri Isirayeli, aho bari barigeze ngo bafise ngo systeme z'ubwirinzi ngo za Iron Dome zande, byose biga vyaranse vyarananiwe. Nta kintu na kimwe vyahagarariye ko vyoshobora gukora ku bisasu vyava muri Iran. Iran isanzwe ishigikiwe n'Uburusiya kuva na kera. Muri izo gahunda bakibaza ni kubera iki Amerika mu bugizi bwose bwa nabi, mu bintu byose burya Isirayeli yokora, ni kuki Amerika ibihambavu cyane ishigikiye mu buryo bwo kwimarayo Isirayeli. Kuki batama bisanga mu nzira zibiri zihabanye, haba mu kanama k'umutekano, haba hehe, buri munsi Amerika yamiri ku ruhande rwa Isirayeli. Ku buryo byageze na kure aho hashinzwe n'imishinga nyine ibigo nka AIPAC, ni kuvuga American Israel Public Affairs Committee. Aba nabo ndetse ni gahunda yashinzwe kugira ngo bashikire leta ya Isirayeli, ubufasha buva muri leta ya Amerika bashikira Isirayeli neza. Kandi uyu mushinga uhari kugira ngo babashe kugwana ku nyungu za Isirayeli. Amerika ari igihugu cishinga ikindi, ariko ategereza ko hari impamvu byanga bikunda. Ikindi kandi Amerika irekura amafaranga buri mwaka, amafaranga menshi, ni kuvuga military and economic aid, irekura ubufasha bwa gisirikare n'ubw'ubukungu kuri Isirayeli. Amamiliyaridi y'amafaranga y'amadolari buri mwaka ajya muri Isirayeli agiye gufasha, agiye no gushikira inyungu za Isirayeli, haba mu buryo bwa gisirikare, haba no mu buryo bw'ubutunzi mu gihugu nyine. No mu bibazo bikomeye cyane nk'ibyagiye bihuza Isirayeli n'Abarabu, ni igihe cyose Amerika yamayisanga iri ku ruhande rwa Isirayeli, atamusi n'umwe yigira ivuga iti ni turi ku ruhande rwanyu. Mu ngangi zose burya abantu bose bagiye bayobora babazi neza ko gahunda ari gushikira Isirayeli ico byosaba cyose, ku buryo ku rundi ruhande bakeka ko, kandi bikaba biniziye nk'uko abahinga abanyapolitiki abasesenguzi bavuga, bakubwira yuko ndetse Isirayeli imeze nk'ikambi. Ikambi ya hehe? Imeze nk'ikambi ibirindiro bikuru bya gisirikare muri Middle East, ni kuvuga muri Moyen Orient vya Amerika. Abari bakubwira ngo burya kugeza uyu munsi babandi bita ngo ni ba conspiracy theorist, ni kuvuga abandi bari kuvuga ibintu abenshi batazi, imigambi y'ubuhemu ihuzwa na twadutsiko twibanga. Aho bakubwira ngo kugeza uyu munsi burya umuyahudi wa nyawe si wayoboye, abahari ku rundi ruhande, yego bafise amaraso y'abayahudi mugabo ku rundi ruhande n'abantu usanga
bariko barakora mugabo kandi ku nyungu zitari z'umwimerere by'umuyahudi wa kera. Bishatse kuvuga iki rero? Uravye neza ibigo bihari muri Amerika vyinshi mu bikomeye haba no ku isi, vyinshi muri byo usanga ari iby'abayahudi. Uravye n'amabanki akomeye ku isi usanga ari ay'abayahudi nyine, haba n'irya Federal Reserve y'abanyamerika y'amadolari n'ibiki, nayo ubwayo abenshi mu bayikuriye n'abayahudi. Si kuvuga ngo n'abanyamerika barahoya, abantu bagiye bakora ibikomeye ku isi abenshi muri bo usanga ari abayahudi, ku buryo usanga wa buyahudi kera yarazwi nk'umuntu w'Imana, nk'umwana w'imfura w'Imana, vyarahindutse ku buryo bahuzwa n'ibindi bintu bitari bisanzwe bizwi ku muyahudi. Ariyo mpamvu kugeza uyu munsi abantu bari gushikira gahunda z'ubutinganyi cyane gusumba abandi usanga ari b'abayahudi nyine. Ibikorwa bakora vy'ubwabyo abayahudi ba none usanga ari ibikorwa bihabanye n'ivyo ngo Imana yarashinze muri Bibiliya ko umuyahudi akwiye kwitwara kuna kujya. Ariyo mpamvu yama mu ntambara zitarangira, ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana izokwigera ita uwayo. Amerika rero kuva na kera, kuko n'ubundi no gushingwa kwa Amerika uravye muri twa dusiko twibanga, abenshi mu bita ngo ni ba founding fathers, abenshi muri bo babarizwa muri twa dusiko twibanga, kandi abenshi muri bo nako bake muri bo hari n'abayahudi bari barimo. Kuko uno munsi ukubitana nde ukumva bakubwiye ngo uyu unye ngo ni umunyamerika bwabo mu Yahudi, iyo jambo ukarishira ahantu hose burya ashobora umuyahudi ashobora kubangamirwa, umunyamerika ategerezwa guhita haseruka kugira ngo agire icyo akora, kugira ngo inyungu z'umuyahudi zikomeze zimere neza. Amerika iterambere iri ku uyu munsi vyinshi muri vyo biva mu biganza vy'umuyahudi, ariko abatunze ishari burya urumva n'abanyamerika nyine. Bamwe bagendera ubufasha abandi mu buryo bw'umutekano bwa gisirikare, abandi bakabagendera ukuboko k'ubwenge, nimba uri kubyumva neza. Ariyo mpamvu ivyaha byose Isirayeli yokora nta namwe ashobora kuzaguruka avuga ati twebwe Isirayeli ngo tubigenje uko tugiye kuyigwanya, n'uwagerageje kuyitwara ngo mu nkiko byose birangira mu majambo. Afrika y'Epfo ni kuvuga ivyaha byose yokora Amerika ibizi neza ko itegerezwa kubera kugira ngo ibagwanagwane ko ibintu bigende neza ku ruhande rwa Isirayeli. Ego birumvikana uri umukristo, vyaravuzwe yuko uko biri kose ngo uzovuma Isirayeli nawe azovumwa. Bivuze ngo Isirayeli ni igihugu abenshi bizera cyane cyane kuba Kristo bizera ko ari bo bana b'imfura b'Imana. Uzobavuma azovumwa n'Imana, uzobahezagira azohezagirwa nayo. Ku buryo abantu benshi usanga no ku bibi Isirayeli ikora batigira babiraba, ahubwo birabira rya jambo ngo uvuze n'Abisirayeli nawe ubwawe menya ko ngo Imana izokuraba ari bye. Ariko nta munsi n'Imana yigeze ivuga ngo mu bintu byose burya ngo Isirayeli izokora vyaba bibi ngo muze mushigikire ko yarabana banje. Oya, ariyo mpamvu bakoze Imana benshi muri izi ntambara zagiye zicaho kandi zigikomeje paka uyu munsi, aho Isirayeli gishoza urugamba muri Moyen-Orient, kuvuga mu burasirazuba bwo hagati. Abantu benshi kubera gutinya no kubera gufana birenze batinye gutunga urutoki Isirayeli, bavuge bati anya yaragize nabi, ibindi yuko irakora sivyo. Oya, kugeza uyu munsi burya bajya abasiyoniste sibo mugambi Imana yarapanze kuva kera. Nihumiye kumera kandi ugasanga bariko barafashwa n'abanyamerika, abanyamerika ubwabo si bose, ariko burya uravye neza iyi si isa n'ihagaze ku dutsiko twibanga dukora kugira ngo dushise imigambi ya Sekibi ku ruhande rumwe, nimba uri kubibona. Kuko uravye neza burya ahantu havuye ibyaha bikomakomeye ku isi ni hehe? Bose kuvuga ngo ari icyaha gishasha, oya, aho gushingira gusa kuba ariko bara promotinga ivyaha bibi. Uzosanga ibintu by'ubutinganyi muri Amerika, ibintu by'ubugezi bwana kubihinduza ibitsina, sinzi ibintu byose bikomakomeye Amerika yagiye bitiza umurindi ku isi kugira ngo bikomeze bikogwe. Isirayeli gakiza ikunga nayo ukuboko muri izo gahunda byose mu izina ngo rya demokarasi. Abantu benshi rero bagiye bahura n'ingaruka kubera kwisanga ku ruhande rwo gushigikira abanyesirayeli, kubera rya jambo bumvise muri Bibiliya, uzovuma Isirayeli nawe azovumwa, uzoyihezagira nawe azohezagirwa. Ku buryo atanukongera kandi kuyitaho ibi bikora, ibyo ikora byose nibabicaye abamari. Uragira uti ukajya mu makomantere ugasanga ngo abo bantu ngo ugasanga ibitutsi birimwo ngo babice babamare ngo abo barabu biki
ukibagira ko n'abari abantu nimba ari umugambi w'agakiza rego umwarabu ntiyasizwe inyuma uko biri kose. Bivuze ngo abantu benshi muri minsi kubera kugendera ku mayemoso y'ijambo ry'Imana amasantima no gusoma bidahari, abantu benshi bibagiye n'ubumuntu icyari cyo, ku buryo ugira cyo makomantere ugasanga Isirayeli ngo yarekuye ibisasu hapfuye abana nka 10 ngo ikizo ntagondwa z'abayisilamu, ikizo ntagondwa z'abarabu muri izo gahunda nyine. Amerika ikamiri ku ruhande rwa Isirayeli, aho mu gace ka kabiri tuzoraba neza aho ubufashero bwa Amerika buzira neza neza, kuki Amerika itegerezwa kwa mihari kugira ngo ifashe. Aho tuzokwifashisha ikinyamakuru nka Al Jazeera na The Globalist, twifashishe kandi n'ikinyamakuru nka CNN, urumva n'ibinyamakuru AD Pole nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo tumenye ngo kuki Amerika yamigwa inyuma ibyaha byose bya Isirayeli yokora, byaba iby'intambara canke ndengakamere, ni kubera iki yamiri ku ruhande rwayo. Ivyo nivyo tuzokurikirana, begumana natwe kuri Malengo Media kugira ngo ntazogire ikintu na kimwe kizogucika naho butaha.